Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu mutekano hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda, aho ibintu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi biteye amakenga, kandi akaba ari ibintu byerekana ko umutekano ushobora guhungabana umwanya n'umwanya, nubwo Paul Kagame yahaye gasopo ikomeye cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Abanyagihugu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu mihingo yose igize igihugu cy'u Burundi bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane, kuko hariko harakorwa isakwa rikomeye cyane, amaze abanyarwanda bagafatwa ku bwinshi, benshi bakajya gupfungirwa n'ahatazwi, benshi bikeka ko nyine bigiye kuba nko mu mwaka wa 2015, aho abanyarwanda banyurujwe bakaburwa irengero, abandi bakajya bicwa ku murango izuba riva, byose biriko birakorwa n'inzego z'umutekano zifatikanije n'imbonerakure. Ibi byose nyine biri kuba inyuma y'amajambo abiba urwango aherutse kuvugwa n'abategetsi b'igihugu cy'u Burundi, uhereye ku mushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange Martin Niteretse, aho yavuze ko abanyarwanda bakeneye ku butaka bwabo, kandi akavuga ko abanyarwanda bari mu Burundi bagiye guhambirizwa bagataha. Kuva ico gihe kugeza uyu munsi abanyarwanda bari ku butaka bw'u Burundi barabayeho mu bwoba bukomeye cyane, kandi barababajwe no kubona bagenzi babo ariko barafatwa agasakisaki, kandi bikaboneka neza ko naho bagiye gupfungirwa hatazwi, aho nyine benshi bisheka ko bashobora kugirirwa nabi. Ariko byagiye kunyuka aho perezida w'igihugu cy'u Burundi avugiye amajambo y'uruterasoni kandi ababaje, abiba urwango mu banyarwanda, aho yari mu gisagara ca Kinshasa ariko aragirana ibiganiro n'urwaruka, aho yarubwiye nyine ko bagiye gufatana mu nda amaze bagahindura ubutegetsi bwo mu Rwanda, aho perezida Evariste Ndayishimiye yumvikanye avuga ko agiye gukora ibishoboka byose akifatanya n'abashaka guhirika ubutegetsi mu Rwanda. Ariko akaba ari ijambo ryababaje abarundi n'abanyarwanda, kugeza n'aho leta y'u Burundi yandika ikete, itangazo rivuguruza umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, aho leta y'u Burundi yahise yandika itangazo yitandukanya na perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyahise byereka abarundi ndetse n'abanyamahanga ko ibintu perezida Evariste Ndayishimiye ahuruduka avuga ari ibintu nyine nawe bwiwe ataba yiyumviriye canke se ngo abe yabitumwe na leta, ahubwo nyine ko ari ibintu yivugira ku giti ciwe, ariko bikaba bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu, kuko murazi neza ko mu mpera z'umwaka wa 2023 gushika uyu munsi perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakoresha amajambo ateye isoni kandi ababaje, aho yabwiye abarundi ko ibibazo byabo bitamunenzwe. Benshi bakibaza niba umukuru w'igihugu atari ibibazo by'abanyagihugu bitamuraba ari iki kimuraba, aho benshi bafata perezida Evariste Ndayishimiye nk'umudandaza kurusha kumufata nk'urwara abarundi. Akaba ariyo mpamvu benshi mu barundi bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo basezerere ubutegetsi bwiwe. Urundi ruhande mu ishamba rya Kibira naho ibintu ntibyoroshe na gatoya, kuko hariko haregeranywa abasoda benshi cyane n'abapolisi bitwaje ibigwanisho bikomakomeye bashaka kwegera umupaka uhuza u Burundi n'u Rwanda. Ariko kuva aho perezida w'u Rwanda Paul Kagame atanze gasopo akavuga ko uzahirahira wese kurenga imbibi z'u Rwanda akinjira mu gihugu cy'u Rwanda, intambara azaba atanguje izatangurira mu gihugu ciwe, akaba ari naho irangirira. Ibintu nyine byahise bihinduka cyane, kuko yaba ku mupaka w'u Burundi uhuza n'u Rwanda, abasoda nyine b'u Burundi bariko baritegurira intambara ikomeye cyane, bakeka ko bashobora kugirwaho ibitero bikomeye cyane bituruka mu Rwanda. Ariko u Rwanda rwo rukaba ruvuga ko rudasotora, ahubwo rwo rwakivuna uwarusotora. Akaba ariyo mpamvu nyine perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose ngo ashire ibigwanisho bikomakomeye ndetse n'abasoda n'abapolisi mu ishamba rya Kibira, kuko ngo avuga ko yiteguriye gufasha uwagerageza wese gukuraho, guhirika, gutembagaza ubutegetsi bwo mu Rwanda. Ariko akaba ari ibintu bitamworohera na gatoya, ahubwo ashobora gusanga ubutegetsi bwiwe aribwo bwabigendeyemo, kuko abanyagihugu b'u Burundi barababaye cyane kandi barashavujwe no kubona aho perezida Evariste Ndayishimiye amajaje kugeza igihugu mu myaka
itatu n'inusu amaze ku butegetsi, benshi barabona ko igihugu yamaze kugitembya, akaba ariyo mpamvu bamwe bavuga ko badashobora kugumya kwihanganira ubujuju, bavuga ko afise aho nyine ari gukora ibintu bibabaje kandi biteye isoni, aho ariko arajya ashikiriza amajambo ateye isoni kandi ababaje adakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu, kugeza n'aho inzego zose zihaguruka zikitandukanya nawe, byose nyine bikaba ari ibintu byerekana ko ubushobozi afise bwo kurongora igihugu ari bukeya. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko birategurwa n'ibyo bihugu byombi mu kinyegero, ndetse n'aho ibintu bishobora kugeza Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nyine tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru, wifuza kuzajya baba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bariko barahigwa buhongo mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo yacu, muri zone ya Rukaramu, komine ya Mutimbuzi, mu ntara ya Bujumbura. Benshi bazi kuri Bujumbura rirare, aho kuri uyu wa kabiri habaye umukwabo n'isakwa mu mazu yo gufata abanyamahanga bahabana cyane cyane abanyarwanda, hakaba hafashwe abanyarwanda benshi cyane, bakaba bagiye gufungirwa mu busho bw'iperereza, abandi bakaba bajyanywe ahantu hatazwi, ariko ibi byose nyine bikaba byaraturutse ku majambo ariko abiba urwango ari kuvugwa n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru bakomoka mu gihugu cy'u Burundi, harimo na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, amaze iminsi akoresha amajambo abiba urwango mu banyarwanda, kandi akagaragara yerekana ko nyine yashigikira uwagerageza wese gutembagaza ubutegetsi bwo mu Rwanda, ariko benshi bakavuga ko ibyo bintu bitamworohera na gatoya, kuko ari ibintu byamuta ku w'amazi, kuko biraboneka neza ko umwanya n'umwanya ibyo ariko arakora bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane, kandi benshi bakanabona ko igihe kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye asezererwe ku butegetsi, kuko ibyo ariko arakora, ibyo ariko arashikiriza biratandukanye rwose n'ibyakavuzwe n'umukuru w'igihugu, aho benshi nyine bavuga ko amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakoresha rwose ahabanye n'intebe yicayeho, ariko nyine bose bagahuriza ko igihe cyari kigeze kugira ngo nyine ahirikwe ku butegetsi, kuko ataho ashobora kugeza igihugu cy'u Burundi. Kigali irababazwa n'amajambo aturira y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoresheje amajambo aturira ku rugero rutarigera rubaho, kugeza aho nyine avuga ko agiye gushyigikira uzagerageza gutembagaza cyangwa se guhirika ubutegetsi mu Rwanda. Akaba ari amajambo yababaje abanyarwanda ndetse n'abarundi batari bake, kubona umukuru w'igihugu runaka avuga ko agiye gufasha abazashaka guhirika ubutegetsi mu kindi gihugu. Ni ibintu biteye isoni cyane, kandi ni ibintu bitarigira bibaho mu mateka y'u Burundi n'u Rwanda, aho benshi bavuga ko uyu muperezida Evariste Ndayishimiye atandukanye rwose n'abandi baperezida barongoye igihugu cy'u Burundi, kuko naho u Rwanda n'u Burundi byamye bishamirana, ariko ntago byigeze bigera ku rugero nk'urwo Evariste Ndayishimiye ari kubigezaho. Benshi nyine bakabona ko gutwara igihugu byamunaniye, ahubwo yashaka ikindi kintu akora. Leta y'u Rwanda yagize ico shikiriza agashavu ku byashikirijwe n'umukuru w'igihugu. Evariste Ndayishimiye yahamagariye guhirika inzego z'u Rwanda kuri uyu w'Imana ari ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Kigali ibona ko ayo majambo ari ayo guturira kandi ari ayo kurwanya Afurika. Leta y'u Burundi yo ivuga ko ari inyigisho zigamije kunyegeza ikibazo nyamukuru kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ariko biraboneka neza ko leta y'u Burundi yagerageje kwitandukanya n'umukuru w'igihugu ku majambo yashikirije ateye isoni kandi ababaje, aho bamwe mu bashiranganji ndetse na bamwe bagize leta y'u Burundi bavuga ko ari akamaramaza kumva umukuru w'igihugu atinyuka akavuga ko agiye gufasha abazahirika ubutegetsi bw'ikindi gihugu. Benshi bakavuga ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye akora biteye ubwoba, aho bamwe mu bashiranganji bavuga ko bari bamenyereye ko ari bo amaramaza imbere y'abanyagihugu, ariko baratangaye cyane amaramaje igihugu cyose, aho nyine yavuze ko agiye gufasha abazahirika inzego mu Rwanda. Leta y'u Rwanda iriyamiriza ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi i Kinshasa imbere y'urwaruka isinzi rw'abanyekongo. Ku bwa Kigali ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ni amajambo
aturira yo kurwanya Afurika kandi akaba ariyo ihonyangwa ryeruye ry'amasezerano y'ubumwe bwa Afurika kandi akaba ari amajambo ahamagarira urwango ndetse n'ikibi mu banyarwanda. Akaba ariyo mpamvu benshi bafata aya majambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye ko ari amajambo yo guturira kandi ari amajambo atagakwiye kuvugwa n'umutegetsi nk'uriya. Kinshasa avuga nk'userukira ubumwe bwa Afurika mu gisata c'urwaruka, amahoro n'umutekano, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarerekanye inzigo afitiye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Nimba dufise mubanyi udutera akora ibishoboka byose kugira ngo ahungabanye ibihugu byacu, nibaza ko atari ingingo iva mu banyagihugu b'u Rwanda n'indongozi niko yagirije. Arongera ko urugamba rwacu ruzobandanya gushika aho abanyagihugu b'u Rwanda batangura nabo kandi kwikangura, kuko ndemeza ko urwaruka rw'u Rwanda rudashobora kwemera kuba imbohe zo mu karere. Jewe nk'ujejwe ibikorwa by'urwaruka, amahoro n'umutekano mu bumwe bwa Afurika, nzotegura iryo huriro n'urwaruka rw'u Rwanda. Urwaruka rutegerezwa guhura. Leta y'u Rwanda yaragirizwa ivuga ko ibyashikirijwe na Evariste Ndayishimiye bitangaje kandi biteye isoni, kandi leta y'u Rwanda yagirizwa ivuga ko ibyashikirijwe bitagira ishingiro kandi ari ibihuturira bigamije gucanishamwo abanyarwanda no gutosekaza amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Rwanda ibona ko amajambo Evariste Ndayishimiye yakoresheje ari amajambo ababaje kandi ateye isoni yo gucanishamwo abanyarwanda ndetse no guturira urwango rukomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini. Biciye mu itangazo, u Rwanda rwemeza ko abanyarwanda bakoranye umwete mu gutsimbataza ubumwe no gushira imbere iterambere ry'igihugu. Urwaruka rw'u Rwanda rwafashe nk'akama iyo ntumbero ruyigira iyarwo, ruranaterera biboneka mu kubaka kazoza keza karwo. Nubwo biruko niko iryo tangazo ribandanya, birateye amakenga kubona umuntu agomba kuburabuza iryo tera mbere mu guhungabanya umutekano kandi mu kugumura urwaruka rw'u Rwanda gusenyura leta yarwo. Leta y'u Rwanda iremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amajambo yavuze ari ayo kugumura urwaruka rw'u Rwanda ngo rusenyure leta yarwo, ariko urwaruka rw'u Rwanda ruraciye ubwenge kandi rurazi neza aho leta yabakuye n'aho igejeje igihugu. Akaba ariyo mpamvu ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze benshi mu rwaruka rw'u Rwanda babitwenze cyane, bakavuga ko niba ashaka kugira ico akora agikore mu gihugu ciwe, ntaze kugikora mu gihugu c'u Rwanda, natembagaze ubutegetsi bwiwe, kuko biraboneka neza ko abarundi aribo barushe kurenza abanyarwanda. Kigali ishika kure, ariko ko igihugu kibanye cobikora kibikishije mu kiganiro ku bw'Abafurika n'ibintu atawabyemera kandi bibabaje. Ico itomora ko u Rwanda rudafise inyungu n'imwe yo gutera amatate hagati y'ababanyi barwo. Tuzobandanya dukorana nabo, dufashanya mu karere n'ahandi mu ntumbero kugira ngo habe ituze kandi tubandanye haba iterambere. Kuri uyu wa kabiri, leta y'u Burundi yaragize ico ishikiriza. Mu itangazo, leta y'u Burundi yamenyesheje ko hari ibivugwa bitagira ishingiro byegekwa nkana ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bikozwe n'u Rwanda. Ibyo bishikirizwa no kwihaya biriko birakorwa na leta y'u Rwanda ifise intumbero yo gusamaza igihugu n'amakungu kugira ngo inyegeze ikibazo nyirizina kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, niko yashikirije. Ariko benshi nyine mu babirabira hafi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu ariko arakora biteye isoni cyane kandi bibabaje, bishobora gukwega akarambaraye umwanya n'umwanya, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakoresha amajambo aturira kandi abiba urwango mu banyarwanda. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.